entrez des jeunes chavistes. wasubijemo ya majoro yawe ya football umwanya wose none isi yose erega ni resume ariko nawe mukana kwawe havamo umuriro gusa oya n'inzu zo kwa muri football gusa none je sinje ubunyene nimbe yari nkubise imanyuye wari kwifuka none bari kuragira wari kwifuka ndagusavye ntibaronse umwanya none umwanya urumva izinduru z'aba bana n'umuntu umwe wana ivyo vyasame ahubwo ndababwira baje gukinira hanze ubarungike hanze muri iyi mbeho bagende bifutse wana warumva izinduru ziri normal umuntu abarusha avuye ku kazi akacashikira muri ibi bintu vuga buhoro cyane yumvira ivyo bariko baravuga vuza buhoro sha mugisha ara telefone vuza buhoro nyarutsa none ni imana iguhamagaye bite mugi uraho amen imana ishimwe sha nukuri ndagukumbuye hose kandi sinakuye muri amasengesho ya mardi pass aho ndaryohewe uti ibintu j'espère ko bitari grave oya sha yo mami oh no watuzohurisha yo imana ikugendere vraiment kandi imana iradusaba ngo twihangane ntuzumubwire amajambo mabi ndakwinginze ntuzumubwire amajambo mabi wihangane ko akunda nyene usenge mpemu yera kubumbe hajya sha burya umuntu arategwa n'ibintu bisanzwe gutegwa cyane nawo mu nzu n'ibintu bisanzwe cyane ku mwami vyamwa vyo kwihangana eke niho havunga intahe yo amen imana ishimwe haleluya mbega ibintu vyiza hoyasha wowe ni sawa tuzofata umwanya franchement amen aho sawa nshuti aha egusha ntacu hewe tubifata uko tuze duhura ujya munsi tena twese samedi après-midi yego dufate samedi après-midi tuzoganire vraiment turi à l'aise yego shamugisha imana iguhe impezagirire amen bye bye akuvrima wabana barasama bandi ku telefone ndiko ndaremesha umuntu nkagusaba umugeni bambwire banume ntubimfashe nawe wenyene mbega ni wowe canke jewe oya hari umuntu mu mwanya mutoyi yaraheje gutwara natarinzi kubera yari wowe ari ku telefone cyane umuntu yaje aratwara natari acazana umuntu w'umumarayika akashareka nakajwi yego nukwihangana ushaka kuncira urubanza urazi yuko umenga mwari abantu babiri umwe yaje gucira umuriro kujyagagura umutima abana niyo yaje kuvugira ku telefone cyese ndavyumva yuko mbe natari warozi yuko mpora nifuza rimwe na rimwe iyo mpora ndakubona ku ishengero ingene uvugana n'abantu ingene uba wunamye wanakumenya nawe ngene umeze ndakimagine ingene nariko ndamviya mugisha hari igihe murase nkavuga nti abantu bavugana ku telefone bizamwe sha football ya urazi ikintu kimwe conyene ubuze ku ishengero aho ubuze amababa n'ahandi urakamarayika kari hajya mugabo yishitse ngaha Yesu ndavyumva ahubwo Yesu we unishika ngaha abantu banduhisha muri nduru ahantu hose hasa nabi oya reka vraiment ahubwo murabane ko atari mwe mu bikora mu bintuma gushavura
none ivyo waroje kubwira Mugisha ihangane wazi ndakanda kwihangane ni myinshi cyane asha urakina komedi muri iryo shengero kabisa aya munsi wakubuye nkanje cy'amabanga yose bakujeje neza bazabukura eka ahubwo umunsi azotahura yuko nizo umugabo aruhishana n'abana baremereye ahubwo bazompa menshi kurusha bazompa amapete yandi yo mbe umwereka avugana na Mugisha no senga gute ngo agaruke kanumviriza candidat de la gauche. On voit ça avec Claude. mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mwerere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie nataromeze neza neza cyane mwumvise ijya ariko avugana na Mugisha ariko ibi deje kugira ni ibintu kenshi bikunda gushika mu mahorasyo na cyane cyane abantu bagifiansana cyane abantu iyo bageze muri mariage hari igihe haba shoke umuntu akavuga ati nabanye n'injyajya gusa none uyu ni nkaho umenga arasohoye inzara kandi natwe ni ibintu byadushikiye hamwe ushitse mu rugo mu myaka ingahe ya mbere wibaza uti uyu muntu swate nariyenze cyangwa uyu muntu turi kumwe tuba twarabyihusemo kenshi rero burya iyo umuntu amaze gushika mu rugo asa nk'umenga agiye kuharuhukira kuko quelque part nivyo batubwira badutegura muri iyo mico batubwira ati urugo ruraryoshe bisigura umenga uzoza kuharuhukira hari n'abashaka guhungira mu rugo bibaza yuko bizomera neza kurusha ku buryo rero mu mutwe wacu twavyemera tutavyemera urugo umenga tuza kururuhukiramo bisigura ko abo hanze tubereka ahantu twagize eforo twakoze twaberetse amakote meza ibihande byiza by'ubuzima bwacu ingene tubaho hama muhira umenga tuza kubaruhukikarako tukabaterera ko nyene yashavu bwa buremere ya mitwaro y'abandi kandi burya atari co baremewe ego nkuko twamye tubivugana gare ni nkaho totanga akarero k'igipurizo cyangwa umupira ofete uragenda hanze abantu bakagukina bakakuryohererwa ukabaryohera ukabatwenza ukahanda service ukabafasha hama washika muhira ukitega yuko mwubakanye abana bawe inshuti zawe gusubiza mu pepo kugira ngo usubire uje hanze ushobora kuryohera gufasha abantu kubatera intege mugabo uwo muhuye nabakeneye umusubiza mu pepo nabakeneye ubusubira kumufasha rero nuko twavuze ibintu by'amatamperama ikintu gikunze kuba niki twaravuze yuko tamperama yose umusange umuflegmatike umumelancholique umucolérique bose barafise novuga kote nziza bakagira na kote mbi rero igikunze kuba kote mbi ijya bamuhira kote nziza ikajya abo hanze umucolérique gutera inkuru kuranda service gushika ku objectif gupushinga kugira donc usanga ari par rapport yabo hanze umusange gutera inkuru gutwenza kugira iki usanga ari abo hanze umuflegmatike kububunya mahoro kwinumira kugira iki ufasha osi diplomasi ego ugasanga biri plus hanze hama umumelancholique la perfectionniste bikozwe neza ibintu bitunganye service iri bien rendu neza usanga biri hanze ariko nk'umumelancholique bya bintu byo guhinduka nkaho umenga ni ijuru ikirere bijya abari muri kumwe asha playa yindi rero bakaguruka niyongeza urumva hamba umusange nawe cya kintu cyo kuba superficielle cya kintu cyo gukwepa naco kijya we muhira cyo kudafatika civyo mwavuga usanga bivamo mu kanya urumva umucolérique cya kintu cyo kuvuga amajambo akublesa rimwe na rimwe ukavuga uti bana n'umwasi est-ce que nagira tacte kumenga kuri je baraboma abandi abakoresha donc ni ibintu bikunze gushika ariko harimo ubutumwa bwiza burahari n'ukuri ubutumwa bwiza burahari nuko kenshi
turaruha muri iyo migenderanire yose tuko turakora cyane cyane kubera dushirako pression abo tubanye tubiteze ko kuko tuba dufise ikibazo ca identite sivyo tuba tuko turarondera kuko umuntu wese burya arakena gukundwa ico kintu umwana w'umuntu akenewe cyane gukundwa no kwemerwa kwakirwa mu bantu ariko ico kintu ntushobora kukironka mu mwana w'umuntu ubanza kukironka mu Mana rero Yesu ni wabanza kukwakira pleinement bijanye n'intege nke zawe n'inguvu yakuremanye kuko arakuzi ku buryo imaze kujya kuri ico camwa c'urukundo co kwakirwa co kumenya icuri muri we biroroshe kuja imbere y'umumerankorike uwo mubakanye canke abandi ukavuga uti Mana deja ko wanyakiriye birakwiye nisinzosubira gushaka pression uwo twubakanye ngo wafashe ngo wanyuzuze ngo wantere intege nico gituma n'ijambo ry'Imana dusaba ngo twegere ngo muhemure atwuzure kuko meze nka essence turaruha muri ibi rugendo rwo mwisi umuntu ategezwa kuruha ariko so mubakanye tezo kukuzuza kuko twegwe ico kintu cadushikira cyane arashavura mbwane kwereka kanyuzuzo gose ofete yaranyunyuza ku buryo nararushe ku buryo niranda konte yuko sinshobora kumusatisfeza nawe ntashobora kumusatisfeza twese turi frustré dutaha hamwe gushika igihe dutahura yuko ntitwaremwe ngo dushobore gukomblana ariko twaremwe ngo bari Imana yonyene idukomble nico gituma Yesu yadusigiye mpwemu yera nico gituma nawe muri izo ntege nke zawe za temperament yawe mpwemu yera ashobora kuba gukomereza akakubumba akaguha kumva yuko wujujwe unengesereje umerewe neza ubwo nibwo butumwa bwiza si uwo mubana reka kumunyunyuza reka kumuvunagura witege kugirirwa neza n'Imana Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi nabo mugire ijoro ryiza murashobora kudukurikira kuri channel yacu ya YouTube yitwa Baho podcast wifuza wese kwikwikira arashaka kuyijako kuri YouTube agashirako subscribe mwarahezagiwe bless you